Kaze kandi twongeye kuramutsa aho tubabwire mu ncamake kandi amakuru ariko aravugwa hirya no hino muri Pakistan kuva hirya y'ejo basheshe inama nshingamateka isheshe leta yari isanzwe hari ya minisitiri wa mbere Imran. Ubu rero baza batoye minisitiri wa mbere mushasha wundi nawe akaba ari umugambwe utavuga rumwe na leta. Ubu rero akaba azotangura ibikorwa vyiwe ku munsi w'ejo aho azorahira imbere y'inama nshingamateka. Tubiva ngaho tugende muri Sri Lanka. Muri Sri Lanka naho n'ubu ibintu birakomeye, imyiyerekano ni myinshi cane gose, aho abari mu myiyerekano na cane abanyeshuri ba universite basaba minisitiri wa mbere gutanga ibihoho kubera ivy'ubutunzi bwa kino gihugu bifashe nabi, na cane ibiciro vy'ibintu vyaraduze, ibitoro birabura, aho babwiriza rero ku mushikiranganje wa mbere ariwe ariko aratwara nabi. Yani makuru kandi ariko aravugwa kw'isi, ariko aravugwa amakuru yo muri Israel, aho bivugwa neza ko umushikiranganje wa mbere Benit asanzwe atwara igihugu ca Israel afise agahe gatoya cane gose ko kuba ashobora kubandanya afise buno butegetsi. Umutegetsi amenyerewe cane gose mu gihugu ca Israel, Benjamin Netanyahu, umwanya wari wose turiko turavugana arashobora kugaruka ku butegetsi, asigaje kuronka umuntu uzeya umudepite umwe, umushingamateka umwe. Ubu Netanyahu agaca agaruka ku butegetsi, ni mu gihe abadepite benshi bari basanzwe bagize uyu mugambwe wa Bennett asanzwe atwara igihugu ca Israel ubu bamaze gutanga imihoho, bamwe bigira mu mugambwe wa Benjamin Netanyahu. Ibi rero ubu umugambwe uri ku butegetsi ntugifise majorite, ariko nabwo utagifise majorite umugambwe wa Benjamin Netanyahu ntushobora kumukura ku butegetsi mu gihe utoronka umushingamateka umwe. Rero ubu Benjamin Netanyahu ariko arakora ibishoboka vyose ngo aronke uwundi mushingamateka umwe, arose umushingamateka umwe aca agaruka ku butegetsi. Tugende mu karere, amakuru avuga muri Kenya mu vy'amatora ariko arabera agomba kuzoba muri Kenya mu kwezi k'umunani tariki 9. Imigambwe yatanguye kugira amatora y'ibanze aho bariko barondera abakandida bamwe bo mu ntara ndetse n'abazoba bashinga amateka n'abandi kubw'abariko rero biyamamaza bashaka bitari benshi. Bamwe imigambwe bariko barayivamwo, ababuze amatike yo kwitoza bava mu migambwe baja mu yindi. Ikindi twababwira muri mu ngano canke abishize hamwe ba Azimio la Umoja basa nuko batumvikana, yaba uzoba umukuru w'igihugu ndetse n'uzoba icegera c'umukuru w'igihugu. Uzoba umukuru w'igihugu wewe igihe yobotsi n'amatora birazi ko ari Raila Odinga, ariko ikibazo gikomeye cane ni c'uzoba icegera ciwe witwa Steven Kalonzo, umusirikare w'umugambwe witwa Wiper. Yavuze ko ashobora kuva muri uyu mungano, na cane ko avuga ko ababura amatari babiri bo mu mugambwe bo mu ntara yiwe basanzwe bava mu bwoko bumwe, ko bariko bamukina ikarata bashaka kumusubiza inyuma muri politike. Ubu rero akaba yari umwe mu bakomeye cane gose muri uwo mungano, avuga ko ashobora kuvamo, ndetse yandikiye n'ubujeje kwemerera imigambwe amusaba ko yoba arahagaritse amasezerano bari bagize yo kungana, yo gushira hamwe n'uwo mugwi wa Azimio la Umoja. Ku rundi ruhande nago rwa William Samuel Ruto asanzwe icegera c'umukuru w'igihugu, naho nyene ntibiradadanuka, kuko iki kibazo nyene c'uzoba icegera ciwe igihe yotsinda amatora kiracari ku meza, nabo nyene kirabahanze, aho abagikuyu basaba ko umugikuyu ariwe yoba icegera ciwe. Hakaba hariho n'abaruya nabo basaba ko umuruya yoba icegera ciwe, na cane ko hariho umukuru wa ANC yitwa Musalia Mudavadi ari muri uwo mungano wiswe Kenya Kwanza. Ku munsi muri iyi ndwi iheze ubusanzwe ari umukuru w'inama nshingamateka nawe akaba yarinjiye muri uwo mugambwe witwa Kenya Kwanza. Ibi rero bikaba bivuga ko abantu benshi batanguye kuvuga ko uwo mukuru w'inama nshingamateka ya Kenya ariwe ashobora kuba icegera c'umukuru ca William Samuel Ruto mu gihe botsinda amatora. Ariko rero uko bimeze muri politike ya Kenya, bamwe bose bikwegerako, kandi politike ya Kenya ihagaze ku bwoko. Ubu rero ntawe ubizi ko bigiye kugenda neza. Birabahanze cane, bamwe bariko bata imigambwe bayivamwo kubera ariko barabura amatike yo kwitoza muri iyo migambwe, kubera usanga agace kamwe kose karimwo abantu benshi cane bashaka kwitoza, kandi bakaba bishaka kwitoza mu kibanza kimwe muri uwo mugambwe nyene. Ibi rero bigaca bigora abatwara imigambwe, kuko hamwe vyagiye biboneka ko usanga nk'abashingamateka batatu bashaka kwitoza ahantu hamwe kandi bari mu mugambwe umwe. Ibi rero bisaba nibura ko babiri baheba, uwundi umwe
akaba ariwe aronka iyo tike, ariko rero bamwe ababuze itike baca bahitamwo kuva muri migambwe canke bakaba abigenga. Ibyo nivyo biriko birasambura imigambi imwe imwe mu gihugu ca Kenya. Ahandi ariko haravugwa amakuru ni muri Tanzania, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yamenyesheje ko ibiciro vy'ibintu bigiye kuduga, abanyagihugu banka babikunda, avuga ati abariko baravuga ko hari ubuyobozi bubi bwanje ndiko ndayobora nabi, ati bateshwe bate, ahubwo ni ibiciro vy'ibitoro vyaduze kw'isi yose, ati rero bizotuma ibitoro biduga, ibiciro vy'ibintu vyose biduga. Rero mwabwira abanyagihugu ba Tanzania ati mwihangane mumenyere kubana navyo, kuko si jewe ndabigira, ibitoro biduze kw'isi yose n'ibindi bintu vyose biraduga. Ikindi gihugu kiba muri Tanzania nuko sekreteri mukuru w'inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ariko aragira ikiganiro ku banyamakuru, ariko arababwira ibigiye gukurikira inyuma yuko igihugu ca Congo cinjiye mu muryango wa East African Community, akavuga ko ndetse igihugu ca Congo cemeye vuba ko kigiye gutwara integuro yo guhindura ibwirizwa nshingiro mu nama nshingamateka ya Congo, kugira ngo bemeze itegeko ryemerera igihugu ca Congo kuza burundu mu muryango w'ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko. N'aya makuru y'incamake twari dufise muri kano kanya. Murakoze abakurikiye, Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube, maze muzamuduha interano ikomeye. Murakoze, mugire ibihe vyiza, mugire naho muba mubahwe, Imana ibatuzigamire.